Uburyo budakwiye bw'abanyagihugu, ikiringo gito co kwitegura ni zimwe mu ntambamyi z'abanyagihugu zishobora gutuma badashika ku mugambi w'igihugu wo gutunganya ibisagara gushasha hisunzwe iterambere. Vyashikirijwe na bamwe mu banyagihugu bo muri zone Buyenzi, meri ya Bujumbura. Musanzwe ukwezi k'umunani batanze ikiringo c'ukwezi k'umunani, nibaza yuko kugira ngo bagihaye abene amaparcelle kugira ngo baje gutora amapla, nibaza ko umwanya batanze woba ari muto, boraba bakarondera abantu bega ico gikorwa kugira ngo babanze d'abord baje kumenyesha abantu ko si bose babizi, hanyuma bamenyeshwe bagire nico babivuzeko, hanyuma rero bace babaha ubundi mwanya rero wo kuja kurondera gutora izo plan, kwiyandikisha kugira ngo bazironke. Umwanya ni muto cyane batanze mu kwezi k'umunani, ni muto cyane. Hanyuma simone kandi yuko byoroshe kuza murashikira abantu bose nkuko mudushikiye ubu turadomisa twebwe, ariko murabe uburyo bw'abarundi, uburyo dufise aba mu mantu zedare difireka muri ayo makartie nyene mugomba yuko yuba kukundi. Dufise uburyo buke ku buryo turashobora kubaka uko bizwi. Ukubaka tujaye naho tugishobora kuja, ni muhira ruguru ntugishobora kujayo, ino naho ntugishobora gupanga inzu, ntushobora kuyubaka. Barabandanya bagira ico basaba. Ico dusaba nuko iyo ngingo boyiga, boraba bakayiga kuko biragoye kuravye ingene abene gihugu benshi babayeho, ukacuraba nizo plan d'abord ntibazi ukuntu zimeze, umuntu asubira kukubwira kandi ngo ubaka ni ikintu kitoroshe. Ico dusaba ukurikije uburyo abarundi bafise kandi bo muri ayo makartie, dusaba yuko hamwe bishobotse ko bubaka bogwira amanivo yo hejuru, mugabo abasanzwe bakabaha ikibanza cyo hasi bakoroherwa. Murakoze. Abashaka kugira amanivo maremare nibagira yo hejuru n'abashikana ku 200, mwa wewe hasi bahakugumize ugumeho hasi wawe, hanyuma les annexes ziriho bazirekira uwo muntu kuko nizo zitunze umuntu. None woba mu nzu gusa utagira ishuri. Umushikiranganji w'inyubako Dieudonné Dukundane amenyesha ko abatazotanga ikirangamisi c'ingene amaparcelle yabo agiye kubakwa azohabwa ababishoboye. Muri uku kwezi k'umunani umuntu wese afise itongo aca tuzanira ikirangamisi c'ingene urupangu rwiwe, c'ingene ikibanza yahawe agiye kucubaka kugira ngo kizobe gisa nuko igisagara gitegerezwa gusa muri imyaka 15 imbere. Utazozana ico kirangamisi c'ingene agiye kuhubaka, twavuze ko ari imyaka 15, tuzobona ko atashoboye, turondera abashobora kubaka ico kibanza. Mumenya ko uwo mugambi uri mu mbona kazoza wo mu mwaka w'2040 2060.